niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no monesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzagoroka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka politike ndetse n'agateka kazi na muntu. Nimba hari bamwe mu bantu baraje ishinga bamwe mu bategetsi bakomeye bo mu mugambwe CNDD-FDD n'umugambwe uri ku butegetsi nyene n'abantu bahunze igihugu. Hari abahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 ndetse n'abagiye barahunga igihugu imbere yaho gato ariko bamye bakomeye muri uyu mugambwe. Muri abo rero harimwo Hussein Rajab gushika naho binavugwa yuko ari amahera yoba yarishuwe bamwe mu bategetsi bo mu gihugu ca Tanzania kugira ngo agatwe kiwe abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bakabone kwisahani amafaranga bikavuga ko yoba yarajanywe na Colonel Alfred Innocent Museremu. Hari foto yagiye iragaragara cyane Varisto Ndayishimiye Hussein Rajab ndetse na Silas Ntigurirwa bari Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Iyo foto yashizwe ahabona mu ndwi iheze n'urubuga imbwitukura rukorera kuri X canke se Twitter. N'urubuga rukoreshwa n'umuntu ataramenyekanya avuga ko yabaye mu rugamba rwa CNDD-FDD kuva mu mwaka w'1996 ndetse hari nabigeze gukeka ko yoba ari General Bertin Gahungu kuri ubu apfunzwe ariko ubu benshi ntibakibivuga. Mu gihe cy'imyaka irenga 6 atagakuru ka Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD-FDD urubuga imbwitukura bwo basa nabatanze amakuru mashasha yo yemeza ko Hussein Rajab ashobora kuba yarishwe. Muti bimeze gute ku vyo dossier? Imbwitukura ikavuga ko amafaranga yo gufatisha Rajab yajanywe na Colonel Alfred Innocent Museremu. Urubuga imbwitukura bashinje ko rwakoreshwaga na General Bertin Gahungu imbere yuko afatwa gato rwavuze ko hari benshi bandikira babasaba guhagarika kumena amabanga y'urugamba rwa CNDD-FDD nayo mu kubishura ngo ibibutsa ivyo Hussein Rajab yabamariye n'ingene ubu yibagiwe maze abatazugo rugamba akaba ari bo bafata iya mbere. Imbwitukura yagize iti namwishuye nti mbega iyo tutaronka Hussein Rajab ngo azane ibikoresho n'imiti twari kuva mu ngwano y'Imakamba twari kuva mu Itenga. Namwibukije nti mbega ico gihe Museremu we yarihe. Niwe rero yaciye azana amakuru avuga ko Hussein Rajab yagurishijwe muri aya majambo. Uti pourtant niwe yashiriye amahera abatanzania yo gufatisha Hussein Rajab. Ese uburome warihe? Museremu ntatunza amakamyo Actros arenga 10 atwara ifumbire muri Fomi. Mbayahaga na Fierté Gakiza garçon de course wa Neva nukuvuga Varisto Ndayishimiye ubutare barayogoje gutungira ku maraso y'intagoheka ubundi aratangara. Iki kiba bamwe bati ese koko Hussein Rajab aracari muzima canke yoba yarapfuye? Iki ni ikibazo kimaze imyaka kitagira inyishu. Hari abakozi b'iperereza batari bake bemeza ko Hussein Rajab yishwe. Bamwe bemeza ko yafatiwe muri Tanzania aratanwa mu Burundi yicwa. Ababivuga bamwe bakemeza ko yo bariciwe Muyinga. Hano yerutse kutwandikira yemeza ko yiboneye uko yishwe. Hari numwa ya President Nkurunziza yigeze kuja muri Zaburaya iremeza ko Rajab yishwe. Iyo numwa yarivugane na benshi mafisa amashiramwe adakanira ivyicaro vya politike ndetse n'abamenyesha amakuru batandukanye bakorera mu buhungiro naho abananya kuvyemeza. Mugabo nayo ivuga iyo numwa nayo ikavuga ko ari vyo yatumwa atavyemeza ifise. Ku rundi ruhande kandi hari abemeza ko Hussein Rajab ari muzima barimo bamwe mu bo mu nshuti ziwe ariko ntibavuga ko bamubona canke bavugana. Hariho urubuga rwandika kuri Facebook inyandiko isa cyane ya Hussein Rajab ibirashika ikanatanga amafoto yiwe ariko yose akaboneka ari amafoto ya kera. Nta foto kugeza ubu iboneka ko yoba yafashwe inyuma y'umwaka w'2019. Ku rubuga rwe rwa Twitter Hussein Rajab yanditse ubwa nyuma muri Ruhuhuma umwaka w'2019 kuva ico gihe ntarasubira. Bamwe bati ese koko Colonel Alfred Museremu yoba ari we yajanye amafaranga muri Tanzania kugura Hussein Rajab kugira bamutange yicwe? Ico naco ndabizi ko n'ubwa mbere ndavyumvise ariko ubu butumwa bw'imbwa itukura bushobora kuba buzanye uwundi muco mu gihe hogira abandi bavyemeza. Ku ruhande rwanje ubutumwa bwagiye buramurungikirwa namwe mu bafise amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike rimwe na societe civile muri mukakaro umwaka w'2019 ntibigeze bamushikira mu gihe ubundi bamwandikiraga gaca yishura. Benshi rero bashobora kwemeza ko akiro canke atakiro nkuko benshi bakunze cyane cyane kubirabana n'amagara y'uyu Hussein Rajab. Muti rero
Hussein Rajab akaba ari n'umwe mu batanguje umugambwe CNDD FDD. Reka nawe tugaruke kuri vyinshi vyagiye biramuranga. Bamwe bati bari nk'amasa mu butegetsi bw'igihugu barabusangiye mu kiringo c'imyaka hafi ibiri. Butoye ntaco atakoreye bukuru ngashikira ubwo butegetsi mu myamamazo bama bafatanye babugeze ko ntawamenya ubutwara uwundi. Benshi baribuka batutamira akavyino k'igiswahili ngo rafiki yako ndiye adui yako, uti mugenzi wawe niwe mwansi wawe. Mu nyuma atangura igikorwa cyo gucafuza Butoyi, amabi yose y'ubutegetsi bayamutako, ubusuma, ubwicanyi, ugwanko n'ibindi. Butoyi baramugira ikivume, bukuru akitwa umwere. Butoyi atabwa mu mvuto amara imyaka mu ngoye atakiri bumutunganirize. Yarapfunzwe, abarundi bariruhutsa ngo niwe yabononeye igihugu, yamara ubwicanyi n'ubusuma vyarwije inshuro nyinshi cyane amaze gupfungwa. Abarundi barumigwa. Butoyi yahavuye rero abona akabero arigira. Ariko no mu buhungiro intumwa za bukuru zaramurondeza urushinge ngo zimwice. Ivyo biranyagwa, abeyo barahamwa bikomeye cyane. Mbeyega abo ni bande? Uwo ni Hussein Rajab yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba ku igerekerezo ya 27 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2007. Hussein Rajab mutininde rero. Inyandiko zivuga Hussein Rajab ni nyinshi cyane, ariko nitwaronse zivuga imyaka yo mu buto. Ikizwi nuko avuka mu ntara ya Muyinga yahahora mu buraruko bw'igihugu. Ikindi kizwi kandi nuko yahoze ari umufundi w'indimo mu makomine y'intara ya Bubanza. Uhogira andi makuru yo mu buto aho yavukiye, umwaka w'amavuko, amashuri yize n'ubuzi yagiye arakora yo bidusangiza. Hussein Rajab azwi cyane mu bijanye na politike. Uyu yinjiye akiri muto mu muhari Paripeutu, yarabaye kandi no muri Frodebu. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, Hussein Rajab ari mu bamere bagiye hamwe batanguza umari FDD kugira ngo bagwanye igisirikare cy'u Burundi cyariho muri ico gihe. We n'abagenzi we bahereye kubaka umari cyane mu ntara ya Bubanza. Hussein Rajab akaba yaramye azwi nk'umunazi kwigisha akumvisha abanyagihugu. Ni nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umari be n'itunganywa ry'umari mu bijanye n'intwaro yawo, mu gihe Manase Nzobonimpa bamujeje ibya gisirikare. Mu ntara yiwe dusanga ku rubuga rwa Facebook, Hussein Rajab yatanze amazina yabo bari bafatanije gutangura FDD aho mu bice vya Bubanza. Aho harimwo Hussein Rajab, Manase Nzobonimpa, Silas Ntigurirwa, Frederic Gahungu, Sylvestre Manikurakure, Jean Petit Nduwimana, Audace Nzosaba, Jean Bosco Karinsansuma, Adribert barakamfitiye ndetse n'abandi batandukanye. Umuhari rero FDD wahavuye ifatana na CNDD yari ihejeje gushingwa n'umushikiranganje Leonard Nyangoma, maze FDD uhinduka ishami rya gisirikare rya CNDD. Hussein Rajab yabandanije kuduga amabanga y'umuhari, aragenwa kuba komiseri generali ajejwe politike, gukwiragiza inyigisho z'umari no gushinga inzego z'umari mu makomine yose y'igihugu. Hussein Rajab kandi yarafise abakomiseri bane munsi yo bari bajejwe uturere, harimwo Pasteur Mpawenayo mu ntara z'uburengero, François Ntunzwe n'Imana batazira mupere mu manuko bushira uburengero, Sylvestre Ndayize Abdara mu ntara zo hagati no mu buseruko, ndetse na Jean Fidel Kana mu buraruko bw'igihugu. Turaza kugaruka ku kungene Hussein Rajab yahavuye amenyana na Petero Nkurunziza, bakoranye muri ico gisata nyene, bahinduka inshuti magara kugeza naho bafata mu minwe uburongozi bw'umuhari wose, mbere bakanishikira uburongozi bw'igihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998 Leonard Nyangoma yaratembagajwe mu burongozi bwa CNDD asubizwa na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye, yari umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare ca FDD. Uyu nawe acafatanya uburongozi bwa politike n'ubw'igisirikare. Umuhari uca witwa CNDD FDD. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab akavuga ko be na Jean Bosco Ndayikengurukiye bari bahuye ubwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 mu Cibitoke, baraganira barahuza. Mu bibazo FDD yagiye iracamwo mu ntango zayo ikanimanyaguramwo uduce, Hussein Rajab na Jean Bosco Ndayikengurukiye bagumye ku ruhande rumwe rutere ku ibiganiro vya politike vyiswe ivya Kigobe Kajaga. Ni nago ruhande kandi rwahavuye rwifatanya na CNDD ya Nyangoma. Bari bazinanye, barakoranye neza, umwe ari mu gisata ca politike undi mu gisata c'igisirikare. Aho rero Jean Bosco Ndayikengurukiye afatiye uburongozi bwa CNDD FDD nka coordination generale, Hussein Rajab nawe yaganywe kuba umunyamabanga mukuru w'umuhari, gutyo ababaye nimero ya kabiri mu muhari. Muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2001 umuhari wasubiriye kwicamwe ibice.
Jean Bosco Ndayikengurukira abogozwa mu burongozi bw'umuhari CNDD-FDD asigarana igice gito c'abamuyoboka aribo bihaye izina Kaze FDD. Hussein Rajabu naho ari we yari imbere mu itembagazwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye ntiyashimye kurongora umuhari, ahubwo adugije Petero Nkurunziza yasa n'ugendera mu kwaha kwiwe. Rajabu we agumye ari umunyamabanga mukuru, yongera kandi abujejwe ibiganiro hagati ya leta na CNDD-FDD. Iki ngo cari igiharuro c'ubwenge kuko iyo wenyene afata uburongozi bw'umuhari vyari korohera abatwara Burundi kubeshera CNDD-FDD kari umuhari ukorana n'intagondwa z'abayisilamu mu isi, kumbure uwo muhari ukagira ikibazo mu makungu. Gushiraho Petero Nkurunziza, Hussein Rajabu yabona kashizo mwizigiga wiwe. Guhera ico gihe amabanga akomeye ya CNDD-FDD yakorwa na Petero Nkurunziza ari kumwe na Hussein Rajabu. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2003, Petero Nkurunziza na Perezida Domitien Ndayizeye bashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara i Pretoria muri Afrika y'Epfo, Accord Global de Cessez-le-Feu. Ku igenekerezo ya 6 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2003, Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu baratahutse i Bujumbura, maze Nkurunziza aza gutangura amabanga yiwe y'umushikiranganji wa leta, Ministre d'Etat ajejwe intwari ibereye n'ubugenduzi bwa leta. Muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2004, CNDD-FDD yahindutse umugambwe Munyomige na Petero Nkurunziza ko umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu, inatora Hussein Rajabu kurongora umugambwe. Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu nibo barongoye imyiyamamazo ya CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2005. Amatora y'umugambwe wabo waronsemwo insinzi ikomeye. Petero Nkurunziza aba mukuru w'igihugu, Hussein Rajabu aba umushinga amateka w'intara ya Muyinga yahahora abananye no kurongora umugambwe CNDD-FDD warushitse ku butegetsi ico gihe. Wa undati hankana abakundanye. Wabonye ubumwe bwa Hussein Rajabu na Nkurunziza niyo kwibajije ko bwo vyaye urwankurunga n'ukuraho. Mu ntahe yiwe Hussein Rajabu akavuga ko ubuzima bwa Petero Nkurunziza bwatanguye kubangamirwa mu mwaka w'igihumbi 1994. Rajabu akavuga ko Petero Nkurunziza yavuye ahungira inyamabuye muri Bujumbura rurare mu mwaka w'igihumbi 1996. Hari amahasa yitwa Jamari na Janambi yaregera Hussein Rajabu. Ayo mahasa kandi yarazanye na Petero Nkurunziza kubera yahoze abamenyereza mu mugwi w'umupira w'amaguru witwa Union Sporting. Intahe ya Hussein Rajabu yanditswe n'urubuga Humura Burundi bandanye igira iti: mu mpera z'umwaka w'igihumbi 1996 niho uwo Janabi yagirira imwe Petero Nkurunziza nk'uwari umumenyereza wiwe. Abonye uko abayeho nabi aturatura, Janabi aca aja kuraba Hussein Rajabu batazira Romeo, amubwira ko hari uwitwa Petero Nkurunziza agorewe inyamabuye yahunze ariko arahigwa. Janabi asaba Hussein Rajabu ko bokwakira Petero Nkurunziza mu birindiro vya FDD. Ntivyatevye, Hussein Rajabu yaremeye ko Petero Nkurunziza azanwa mu birindiro vya FDD. Maze Rajabu acahamagara Pasiteri Mpawe nayo amushikiriza Petero Nkurunziza kugira ngo amwigishe akarangamutima n'izindi nyigisho z'umuhari FDD. Kugenekerezo rya 30 Kigarama mu mwaka w'igihumbi 1996, igihe ingabo za FDD zari ziramutse zisozera umwaka w'igihumbi 1996 zongera zifurizanya umwaka mushasha w'igihumbi 1997, Nkurunziza niho yerekanwa ku mugaragaro nk'umwe muri bashasha bakiriwe mu ntago y'ikaza FDD. Nkurunziza rero acagirwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari, mobilisateur politique du mouvement. Akaba yatwagwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari byari birongowe na Hussein Rajabu. Intahe ya Hussein Rajabu bandanye ivuga ukungene Petero Nkurunziza yakomerekeye ibuga muri komine Kayogoro, ingene Rajabu yamuryamye ko muri ivyo bihe bitoroshe. Ivyo zabaye mu gihe hari bombe yoba yatewe ahari hakorana indongo za CNDD-FDD. Muri iyo ntahe agira ati: ku rugamba Petero Nkurunziza yarakuye ubumuga bivuye ku gisasu canke se bombe cyatewe muri kimwe mu birindiro vya FDD mu ntara ya Makamba ahitwa ibuga ya mbere. Nkurunziza yarakomerekeye cyane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye baravye uko yabaye kiruruma. Mugabo umwigisha we Pasiteri Mpawe nayo yaranse kumusigaho nubwo hari mu muriro. Mpawe nayo akwega ipantaro ya Nkurunziza atwara hirya hariko haka umucanwa. Munyuma Petero Nkurunziza yatanguye kuvurirwa ku rugamba, ubugwayi butevye gukira. Hussein Rajabu ahava amurungikira kuvurirwa mu gihugu ca Kongo mu gisagara ca Kinshasa. Amaze gukira aragaruka ku rugamba. Mu bihe vy'amacakubiri y'intara yadutse ku rubuga rw'intambara mu mari FDD, Petero Nkurunziza yarahaswe kuganagurwa kenshi, ariko Hussein Rajabu akaba yamurokoye. Ngo si ivyo gusa kandi kuko Hussein Rajabu niwe yatunganije uguza Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe, no kuvuga umugore n'abana inyuma yaho bari bavanye. Nkuko amakuru abandanya abivuga, muti rero Rajabu yabikoze ate?
Rajabu yateguye urugendo rwa Nkurunziza n'urwa Denise Bucumi bakaba barahuriye mu ikambi y'impunzi muri Rukore mu gihugu ca Tanzania. Mu yindi ntahe twasomye baravuga ko Rajabu yitwararitse umutekano wa Nkurunziza kubera ko yatinye abandi mu muhari bamugandagura, maze amuzeza umwizigirwa we yitwa Jean Petit Nduwimana ku buryo atawundi umuntu n'umwe yararekure kwegera Petero Nkurunziza. Ayo makuru akavuga kandi ngene Hussein Rajabu yoba yaramwijabukaniye ubwiwe muri Tanzania mu nyuma akamurungika muri Kongo. Izindi ntahe zose zirashimika ku bucuti budasanzwe bwabaye hagati ya Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu. Hussein Rajabu ngo nakatagize maze Petero Nkurunziza aradoga mu nzego zihambaye z'umugambwe. Mu mwanya muto agirwa n'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ivyo byarateye ishara abandi ku rugamba kuko batatahura ingene amabanga nk'aya ahabwa umuntu akiri mushasha aho atahukiye mu gihugu rero. Petero Nkurunziza yoba arajanye Hussein Rajabu mu muryango amwereka umuvyeyi nyina wa Nkurunziza amubwira ivyiza yamukoreye. Ico gihe Rajabu yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkurunziza baranamukatira igipande c'itongo muri uwo muryango kugira amwereke koko awinjiyemwo. Kuva bafatanije ku rugamba bakanabandanya mu nzego z'igihugu, Rajabu na Nkurunziza barakadasohoka. Nkurunziza yavuga ko Rajabu ari we muvyeyi wiwe muri politiki. Nta mubonano uhambaye Nkurunziza yajamwo atari kumwe na Rajabu. Mu biganiro vy'i Pretoria muri Afrika y'Epfo bama bari kumwe, mu gutaha mu Burundi muri Kigarama mu mwaka wa 2023 bari kumwe, ndetse no mu myamamazo bagira mu modoka imwe. Nkurunziza na Rajabu bari basigaye bameze nk'amahasa. Aho bafatiye ubutegetsi rero vyari bigoye kumenya neza utwara igihugu wari we. Ntawagenwa amabanga ahambaye igihugu Rajabu atabanje kuvyemeza. Mu nyuma atangura kuvugwa amabi n'ubusuma mu butegetsi. Indege imwe rudende yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50 iragurishwa mu manyanga. Abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu. Iterabwoba riragwira kubamenyesha amakuru, abaharanira agateka kazi na muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2026 hadutse dosiye itangaje. Perezida Nkurunziza yatangaje ari muyinga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi. Hacakurikira ihagarikwa ry'abanyepolitike batari bake barimo na Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege. Bamwe mu bafashwe baraborezwa igufa bikomeye, mbere amasanamu bariko barakubitwa ashigwa no ku mugaragaro. Imuyinga haduka idosiye y'abanywanyi ba CNL bafashwe bapfungirwa mu ikambi y'igisirikare ya Mukoni, basogwa ijoro basogotwa ibiti batabwa mu ruzi Ruvubu. Perezida Nkurunziza arakingira umukuru w'intara ya gisirikare yagirizwa ayo mabi, aranamutorokesha. Ayo mabi yose yaguma ashigwa kuri Hussein Rajabu, ariko umukuru w'igihugu akigumira mu gacerere. Propaganda rero yaragira kwira igihugu ko Nkurunziza ari umuntu w'Imana, ko Rajabu ari we mubi ateza akajagari. Nta kindi rero cyari gisigaye atari gusenyura Hussein Rajabu. Muti rero isenyuka rya Hussein Rajabu ryo ryagenze gute? Umugambi w'isenyurwa rya Hussein Rajabu watanguye kuvugwa n'ikinyamakuru cigenga muri Nzeri umwaka wa 2007. Benshi babifashe nk'ibihuha, ariko icari gitangaje inama zose Rajabu yagirana mu ibanga na Nkurunziza zarasohoka muri ico kinyamakuru. Ibindi bikavugwa ku maradiyo yigenga. Bikaboneka ko mu ruhande rwa Nkurunziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cose kizinukwe Hussein Rajabu. Mu ntango za Ruhuhuma umwaka wa 2007 hoba harabaye inama yo kumvikanisha Rajabu na Nkurunziza. Mu yindi ntahe yiwe kandi Rajabu yavuze ko Evariste Ndayishimiye ari wundi yari muri uwo mubonano, aranabahanura ko bokumvikana ntibasambura umugambwe ariko berananirana. Evariste Ndayishimiye ngo barakorera amosozi imbere yabo kubera yarazi bikurikira yose NDD-FDD dicanyemwo. Kugenekerezo y'indwi Ruhuhuma rero umwaka wa 2007 Perezida Nkurunziza yarakoranije ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD maze rekura Hussein Rajabu rishira Colonel Jeremy Ngendakumana. Hussein Rajabu ntiyemeye ivyavuye muri iryo koraniro, aranitwara muri Sena nahinyuzwa, ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika ubu. Kwigenekerezo ya 27 ndabukiza umwaka wa 2007 Hussein Rajabu yagarizwa kari kateguro guhungabanya inzego z'igihugu. Uretse Hussein Rajabu, benshi kandi mu bamushigikiye barakuwe mu mabanga, abandi barapfungwa, abandi baragandagurwa, cyane cyane abari mu mugambwe UPD zigamibanga. Hano twokwibutsa nk'ikurwa ry'abashinga amateka 22 bari bashigikiye Hussein Rajabu. Ivyo vyabakataraboneka muri demokrasi aho umukuru w'igihugu yirukana bamwe mu bashinga amateka batamushigikiye akizanira abandi ngo ntaho vyari bitaniye na kudeta. Aho rero Rajabu yakugwa, abarundi bariruhukije kuko bari babwiye ko ari we yishe igihugu. Bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara, ko konona amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka, kagacinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara. Ariko aho apfungiwe ibintu vyarunyutse, abicwa barongerekana, ubusuma buri monogoza, kuzivya abarundi bifata umurindi usumbirije. Bose basigara bibaza bati ubwo ikibazo yari Rajabu.
ikiboneka co nuko ico gihe Hussein Rajab yakuriwe atari co cabwiye abarundi. Nkurunziza na Rajab bapfuye ko Nkurunziza yashaka kubandanya yiyongera ibiringo vyo gutwara Uburundi mu gihe muri CNDD-FDD bafise ivyo bari barumvikanye ku bijanye n'ibiringo. Amatwi adusumira bari bavuganye ko Nkurunziza twari ikiringo c'imyaka 5 agasubirwa na Rajab. Nkurunziza yabona Rajab rero nk'intambamye ikomeye ku mugambi yari afise. Gonyora agateka kazi na muntu no kwiba amatungo y'igihugu ngivye ntivyari ingorane ya Nkurunziza nkuko ivyabandanije vyavyerekana. Rajab ataruhara na rutoyi akibifisemwo. Kuwa mbere ntwarante umwaka wa 2015 mu buryo butangaje cyane Hussein Rajab yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Hussein Rajab yagiye ajanye n'abari bacunze ibohero ryo joro. Amakuru adufise akavuga ko yugururiwe ibohero maze abaricunze baramuherekeza hanyuma burira ubwato bica mu kiyaga Tanganyika barigira. Kuva ubwo Hussein Rajab ari mu buhungiro. Mu mwaka wa 2015 Hussein Rajab yari yamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza mbere we akanavuga ko ikiringo ca kabiri kitari gikurikije amategeko. Hari ibihuha vyakwiragije kuva mu mpera y'umwaka wa 2018 ko yoba yarishwe. Nta cemezo na kimwe dufise. Muri Rusama umwaka wa 2022 kandi naho harasotse ifoto yerekana Hussein Rajab ari muzima kandi kavuga ko yari nshasha. Mu gihe vyagumye bikomera abajyango ba Honorable Hussein Rajab bo bagumye bemeza ko ari muzima. Ntaco tuma umuntu rero avuga ko Hussein Rajab atakiri muzima. Ariko dutangure ku vyavuzwe ubungubu Hussein Rajab bamwe bavuga ko ashobora kuba yarishwe, abandi bati ntiyishwe, abandi bati yoba yarahungiye mu bihugu bimwe mu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko cyane kandi bicuditse n'igihugu cy'u Burundi. Abandi bati yagiye araza mu gihugu cy'u Burundi kandi akagendera mu modoka zamwe mu bategetsi bakomenga mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru nayo turafise gusa ntitwakwemeza ko akiri muzima canke se atakiri muzima. Ngaho rero amakuru yaragazwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafite ndakubwira ngo tuje turabana umunsi ku munsi n'umuza TV Imana iba ezagire.